Iyi ni Homewood TV dukunda ivyiwacu dushigikira ivyiwacu Dutez'imbere ivyiwacu muri kumwe na Teacher Prince the MVP Prince of East Africa. Tubandanya tubaha inkuru zitandukanye. Yes, together we can move forward. Tubandanya guhimiriza abarundi n'abanyamahanga kubahiriza ingingo ngende wakoza kwikingira umugera wa COVID-19 na cane mu gukaraba kenshi cane n'isabuni, kurinda kuramukanya, kurinda kuja mu migwi y'abantu benshi, dukoresha umushwara mu gihe twasamuye, kurinda gucira ahari hose. Mugihe naho wiyumva ko ufise ibimenyetso vya COVID-19 uka kwakura ku nimero 117 kugira ushobore kuronka ubufasha bunyaruka. Imana yarema abantu nta numwe yaremye nk'ubundi yaturemye mu budasa. Umwe wese muri ivyiyumviro vyiwe iduha imitima idasa ariko ikundana. Karandiriye ku buzima bwanje, Imana yakagize ibanga, yafashe iminsi yo kubaho kwanje icamo imigwi, impa n'umunsi wo kubaho, ima n'umunsi wo gupfa. Ayo nawe mu majambo arangwa mu ndirimbo ya Leonard Wiily NIYOMWUNGERE wahora ari umustar w'umurundi yabarizwa mu makungu. Ariko ubuzima ntibusezerana. Ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu kwigenekezo 11 ndamukiza 2020 niho inkuru y'agacavutu yadushikira ivuga ko Wiily Leonard NIYOMWUNGERE umuririmvyi w'umurundi yabarizwa muri Canada yitavy'Imana bivuye ku ngwara imaze imisi igihe itabica n'ikanda ya coronavirus. Nkuko ibimenyesha makuru canke ibinyamakuru bimwe bivyemeza byerekana ko Leonard NIYOMWUNGERE igihe yinjira mu gihugu ca Malawi akaba hari kwigenekerezo ya 28 ntwarane, aho nawe akaba yaravuye mu gihugu ca Tanzania, bikaba ari bimwe mu bihugu yaranguriramwo imigambi yo mu gisata cyo gufasha bandaho nikora tutibagiye n'imfuvyi. Leonard NIYOMWUNGERE akaba yaramaze imyaka itari mike mu gihugu ca Canada, akaba ari naho yaronkeye ubwene gihugu. Wiily Leonard NIYOMWUNGERE umuririmvyi w'umurundi akaba yitavy'Imana afise imyaka 44, ahitanywe n'umugera wa coronavirus. Ibinyamakuru bibandanya bivuga ko Wiily Leonard NIYOMWUNGERE yarasanzwe agenda na COVID-19. Mu makuru adushikira yerekana yuko umukenyezi wiwe ndetse n'umwe mu babana nabo nyene basanganywe uwo mugera wa COVID-19. Wiily Leonard NIYOMWUNGERE yari umuririmbyi ahanura cane, yamamaye cane ndetse gushika no mu mahanga. Akaba yasanzwe azwi cane mu ndirimbo nka Nzosenga Yehova, Nzosenga Yehova umusume Yehova zonyishurira, nzosenga Yehova. abantu yeme abantu yeme abagabo barajya imbwa zikishura. Korera cyane mwananje isi nuko yarahumanye, kuko abagabo barajya imbwa nazo zikishura, kuko abo bose bafungwa siko bose bakoze ibyaha. Iyo wirirahiye ngo upfuge baca bagucira urwa pirato, urya abagabo barajya imbwa nazo zikishura. Ubereye gushimwa Tanganyika yuzuye amafi, imisozi yuzuye inka, ikawa n'ibiharage bibereye ijisho, akayaga iyo gahuse ibiti birahungabana. Yosefu muri Egiputa yagiye kuraba benye nyina iyo baragiye ubushoka inka mu gahinga, yumvira ko agiye kuganza
tukayangane ukudasa kw'ivyiyumviro vyacu gutuma isi kibibatsi gutuma isi kayangana muko amashugwe y'ubwoko bwinshi uyateretse mu kibanza kimwe akayangana. Thank you mama. Pour me faire un arc-en-ciel, tu m'as décroché la ligne et toutes les étoiles du ciel jusqu'aux anneaux de Saturne. Pour me faire un arc-en-ciel. Ndetse n'izindi cyane nyinshi yagiye arazikora. Leonard NIYOMWUNGERE yarasanzwe abarizwa mu gihugu ca Canada nkuko tubabwiye, uretse mu kiringo c'imisi mike gusa yari yatembereye mu gihugu ca Malawi nkuko tubabwiye ko ariho yarangurira ibikorwa vyiwe. Leonard Wiily NIYOMWUNGERE akaba yitavy'Imana asize abana b'abakobwa babiri, bakaba ari Krista Johanna NIYOMWUNGERE hamwe na Alida NIYOMWUNGERE. Abakobwa biwe babiri yakunda cyane, unabiravye no ku maposte menshi yashira kuri account yiwe ya Facebook. Abo naho bakaba babarizwa muri Canada, kiretse ko gusa umukenyezi wiwe ari uwo mukenyezi cyane tuvuga umukenyezi wa Leonard Wiily NIYOMWUNGERE abarizwa mu gihugu ca Malawi, ari mu gihugu ca Malawi ari naho agwariye. Leonard NIYOMWUNGERE akaba yarangwa n'ibikorwa vyiza cyane na cyane mu kugarukira imfuvyi abicishije mu ishiramo ryiwe yari yaratanguje mu bihugu bitandukanye. Akaba yitavy'Imana ariko ategura igiteramo kidasanzwe mu Burundi mu minsi iri imbere nkuko yagiye arabipostinga ku marezo social, bikaba binaboneka mu ndirimbo, binaboneka ndetse binumvikana mu ndirimbo yiwe atari bwasohora amasanamu yitwa Nzoza. Ndetse cyanje nakuze waransekeye ntiwasesemye ugire ngo naragutaye sinora tanguheba amakenga nakasibe umutima byonyica sinigeze nkwibakira umuhangi yo nagiye nzoza wari kirosi njyama nama ndikonda kurota nayo umutima wanje ugiye gucikamo bibiri. Leonard Wiily NIYOMWUNGERE yafatiye ya mbere mu guhimiriza abarundi n'amakungu kwitwararika uwo wese yitwa imfuvyi hamwe n'abana ho nikora. Ikivugo ciwe abana nibo kazoza, yarangwa n'urukundo rudasanzwe kandi rudakumira nkuko twavyumva mu ndirimbo ziwe canke mu butumwa yatanga, ndetse bikanagaragara ko yagendana n'Imana tutibagiye mu muryango wiwe. Mu majambo abakobwa biwe yose bapostinga ku marezo social bakoresha imvugo ya gikirisu, byerekana ko Leonard Wiily NIYOMWUNGERE yaraze iragigiza umuryango wiwe na cyane abakobwa biwe. Uko tuguma tubakurikiranira hafi ivyo gufubwa kwiwe n'izindi manda zizokurikira vyose mukaba muzobikurikiranira hano kuri Homewood TV. Tutibagiye kubamenyesha ko bidatevye inkuru y'ubuzima n'ivyaranze Wiily Leonard NIYOMWUNGERE mugiye kuyironka bidatevye. Ni kuri Homewood TV, wibuka kugira subscribe, share na comment ushobore kuguma uba uwa mbere kwironkera ibiganiro vya Homewood TV. Murakoze cyane.